Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Rero turashima Imana. Iyo bavuze ngo nibihe byo gutembagaza gakengegwe, nukuvuga nibihe wari umaze iminsi uri mu bintu bitameze neza, mu bintu vy'umubabaro vy'agahinda, mu bintu utishimiye nawe. Mugabo Imana ishimwe kuko ni Imana nyene ibihe, niyirema ibihe, niyigera ibihe ikabigerura. Ndashima ijambo ry'Imana muri Zaburi 125 haravuga icumu ry'umugabe w'umunyakibi ntirizokwama rishinze mu mugabane wawe. Bisigura ngo iyo icumu ryashinzwe, si icumu iryo ari ryo ryose, aha hashinzwe icumu ry'umugabe w'umunyakibi. Umunyakibi yarazanye ikindi kintu mu mugabane wawe. Muri kahise ngo umuntu yazanye icumu akarishinga mu rugo rwawe. Iyo umuntu aba umugabo cyangwa umutware cyangwa umwami akaza akarishinga mu rugo rwawe, bisigura ngo wewe nta control nimwe wari usigaye ugifise ku bw'urugo rwawe. Byavuga ngo yakora ikintu cyose ashaka, akora kibi akora ciza, niwe yamenye ivyo akora. Iryo ryari icumu ryiwe yaza gushinga mu rugo rw'umuntu. Rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hari icumu ry'umugabe w'umunyakibi, hari icumu ryatuma ibyawe bitagenda neza, hari icumu byatuma ubugingo bwawe butagubwa neza, hari icumu ryari rishinzwe mu rugo rwawe ibintu bitagenda neza. Ngo iryo cumu rero ngo ryashinguwe. Nje kukubwira nti hari date d'expiration y'iryo cumu. Ndakubwira nti hari igihe Uhoraho yatangaje avuga ngo iryo cumu ubu rirageze gusohoka, nawe winjire mu munezero wawe. Nuko rero ryari ryashinzwe mu migabane yacu, ryari ryashinzwe mu rugo, ryari ryashinzwe mu kazi, ryari ryashinzwe ku magara yawe, ryari ryashinzwe je ne sais pas où, ryari ryashinzwe mu muryango, ryari ryashinzwe ku bintu uzi wewe nyene. Rero iryo cumu ryatuma uba mu gahinda, ryatuma uba mu mubabaro, ryatuma ata munezero wuzuye uhari. Iryo cumu rero ijambo ry'Imana ni iryo kwizigirwa. Ijambo ry'Imana nta kindi kintu dukwiye kwizigira, ni ijambo ryawe. Yavuze ngo iryo cumu ntirizokwama rishinze, ntirizokwama. Bisigura ngo periode ryari rimazeyo, igihe ryari rimazeyo, canke igihe wari umaze muri ivyo bintu, igihe wari umaze muri ako gahinda, igihe wari umaze muri uwo mubabaro, igihe wari umaze muri iyo situation utishimiye, ngo vyaheze, ngo riraranduka, ngo rirashinguka. Haleluya. Imana ihabwa icubahiro. Ivyo ndabivuga nisunze ijambo rivuga ngo nigihe cyo gutembagaza gakengegwe kose, nigihe cyo gukugwako. No kuvuga hari ibihe vy'umubabaro bihinduwe n'ibihe vy'umunezero, hari ibihe vy'icumu ryariko riraganza bije guhindurwa n'igihe cyuko agakengegwe kahavuye maze hinjire umunezero. Rero ubimenye mu mutima wawe, ubimenye ico kibazo nimba carahavuye. Imana ishimwe. Nimba iyo ngorane itarahava, ugenda uyibwire uti hariho date d'expiration yawe. Uyibwire ati muri uku kwezi kw'icumi Imana yavuze ngo iri cumu canke wewe witwa nk'icumu ntuzokwamushinze mu rugo rwanje, ntuzokwamushinze mu mugabane wanje, ntuzokwamushinze mu masezerano yanje, ntuzokwamushinze. Uvuge ati date d'expiration yaheze, uvuge ngo bye bye. Baraka turirimbiye kuwa kane ndavuga ati Imana ishimwe ko impaye confirmation ngo so long, bye bye, bye bye to my pain, bye bye to my trouble, bye bye to everything that ikintu cyose kiriko kirakugirira nabi, ico cyose ukibwira ati expiration yawe yageze. Imana ihabwe icubahiro, Imana ishigwe hejuru. Kuko niba ryashinzwe mu mugabane wawe, bisigura ngo hari ibintu wari wemerewe. Nukuvuga ni nyeguya, nukuvuga ni droit yawe. Uwo mugabane wategeza kubamwo neza, wategeza kubamwo ufise umunezero wuzuye. Mugabo ngo ryaraje ririshinga muri ico gihe, ririshinga aho hantu. Umugwanizi yarazanye rarishinga. Mugabo nje kubira ati umugabane wawe ugira uwegukire neza, atangorane, atagwanaga, kandi ruzosubira hamwe uzoba ufise umunezero wuzuye. Imana ihabwe icubahiro, Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishigwe hejuru cyane. Turashima Imana rero. Uyu munsi nje kukubwira wewe umeze nk'uko umenga umunezero nturuzura. Nje kugutangariza, ndakuremesha, ndakubwira nti humura, nigihe cy'akanya isasi, nigihe cy'akanya gato. Kuko Imana twizeye iri mu gikorwa, les travaux sont en cours. Nje kukuremesha, ndakubwira nti uko bimeze siko bizokwama biri.
ijambo ufise uyu munsi bisigura ngo suko bigiye kurangira. Teme y'uyu munsi ivuga ngo suko bigiye kurangira. Mu yindi mvugo suko bigiye gusozerwa. Mu yindi mvugo byari bimeze ukuntu, haraho byo bimaze igihe bimeze nabi, haraho byo bimaze iminsi bimeze nabi, mugabo canke uyu munsi bishobora kuba bitanameze na neza. Nje kukubwira nti uko byo bimeze kose, ishusho byo bavyambaye, amarira wowe ufise, umubabaro ufise, agahinda wowe ufise, canke intuntu yariyo yose, iyo nizoguma. Nje kubira nti suko bigiye kurangira. Ivyo ndabivuga toujours nisunga ijambo. Ijambo ry'Imana ritananirwa. Ijambo ry'Imana riri ku gikorwa. Baratubwiye ngo ijambo ry'Imana ngo ni inkota. Nanje nje kubwira nti nosoroma kuba ari inkota ashobora gushika udashika. Muganje kubira ati ni n'umuriro utongora. Iyo haje n'umuriro nica ariko kirigira ngo ni ngangari kiraherengetera kigasha. Iyo haje n'umuriro nicitwa ko cyari gikomeye kiraca bugufi kavuga ati ndaherengetezwa. Nosoroma si n'umuriro gusa, nje kubira ko n'ijambo ry'Imana ari inyundo. Ni inyundo. Iyo haje inyundo rero bisigura ngo haje ikigwanishwa citwa ko ari canyuma. Icagomba ko icari gihagaze, icari kigumye ngo irakimenagura. Ngo irakimenagura. Rero nisunga ijambo ry'Imana gusa, nje kukubwira ngo suko bigiye kurangira, suko bigiye guhera, suko hari umunezero wateguriye abana b'Imana, hari umunezero wuzuye dutegerezwa kubamwo nk'abana b'Imana. Imana ihabwe icubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca kabiri. Igice ca kabiri. Nza ndagenda ndasimba. Duhaguruke twubahe ijambo ryaturemye. Duhaguruke twubahe ijambo ritugiza abo turi buyu munsi. Yohana igice ca kabiri umurongo wa mbere haravuga ngo ku munsi ugira gatatu haba ubukwe ikana i Galilaya, kandi nyina wa Yesu niho yari. Yesu nawe atumirwa mu bukwe hamwe n'abigishwa biwe. Umurongo ugira gatatu ngo maze umuvinyu ukamye, nyina wa Yesu aramubarira ati nta muvinyu bafise. Bwira mugenzawe bishoboka ko atamuvinyu ufise. Bwira mugenzawe ati birashoboka ko atamuvinyu wowe ufise. Birashoboka ko atavino, birashoboka ko atamunezero ushitse wowe uhari. Amubwira ngo erega nta muvinyu bagifise. Nsimbire ku murongo wa gatanu. Nyina abwira abakozi ati ico ababwira cose mugikore. Nsimbiye ku murongo w'indwi. Yesu arababarira ati nimwuzuze izo ntango amazi. Baruzuza kugeza ku mbiga. Arababarira ati mudahe ubunyene mushire umuteretsi mukuru. Baramushira. Nsimbiye ku murongo w'icumi. Aramubarira ati umukwe wese ahora abanza guterekera umuvinyu uryoshe, maze bahimba akabaha utaryoshe. Ngo ariko wewe uwuryoshe ni wabitse gushitsa ubu. Ngoma ya kabiri gice ca 20 umurongo wa 26 gushika ku murongo wa 27. Ndasoma haravuga ngo ku munsi ugira kane bakoranira mu kiyaya cy'Iberaka bahashimira Uhoraho. Nico catumye aho hantu hitwa ikiyaya cy'Iberaka gushika n'ubu. Nuko bava ku rugamba abayuda nabo i Yerusalemu bose. Yehoshafati abagiye imbere basubira i Yerusalemu banezerewe kuko Uhoraho yatsinze abansi babo. Imana ihabwe icubahiro. Imana ihabwe icubahiro. Murashobora kuvyagira gato. Haleluya. Haleluya. Bwira mugenza uti suko bigiye kurangira. Mu yindi mvugo bigiye kurangira neza. Bigiye gusozerwa uri gutanga umunezero. Bigiye gusozerwa uri gutanga ishimwe. Ariko siko vyari bimeze, siko vyatanguye. Mbese bishoboka gushika uyu munsi ko atariko vyo babiri. Niho twasomye ngaha ku murongo wa gatatu haravuga ngo maze ngo umuvinyu ukamye, nyina wa Yesu aramubarira ati nta muvinyu bafise. Bari mu rubanza,
urubanza mbere rugeze ahantu heza, ntibiranagera aho bavuga ngo tugira dukrotire, ntiharanagera bavuga ati reka dusozere. Hama Mariya ngo arabishurirwa. Nibaza ko Mariya yari umuntu très proche w'uwo muryango, kuko uri umuntu watumiye mu rubanza mukamenya yuko no mu kigega atakiriyo, si uwo ari we wese apfa kubimenya. Abandi tubimenya ari uko twicaye umwanya munini ataco turaronka, mugabo ngaha ngo Mariya arabimenya, ngo acagenda abwira Yesu ngo erega ngo umuvinyu wakamye, erega nta muvinyu bagifise, erega nta gituma urubanza rurushiriza kumererwa neza kihari. Arabimubarira. Naje nje kukubwira nti peu importe iyo situation urimo, ushobora kuba nawe uyu munsi atamuvinyu, ushobora kuba uyu munsi nawe atashima. Reka ngaruke kuco umuvinyu d'abord usigura. Aho hanze umuvinyu usigura ikintu kiza n'umunezero, niko aho hanze babisigura. Mugabo babikora bigira nkuko banezere ko bariko barigirira nabi. Bafata inzoga cyangwa ibiyayera umutwe bagira ngo bariko barinezereza, nukuvuga bariko baribwira ko bagomba kunezerwa. Mugabo mu yindi sansi bariko bigirira nabi. Uyo n'umuvinyu wo ngaho hanze. Mugabo ijambo ry'Imana rirambwira hari undi muvinyu utanga umunezero wuzuye atakwigirira nabi uhari. Uyo niwo muvinyu Imana yaduteguriye twebwe, ngo ni nka ya mazi y'ubugingo amwe ngo tunywa ntidusuye kugira inyota. Kandi naje kukubwira nti hari igihe umuvinyu ukama mu rugo rwawe, mu kazi. Ushobora kuba uri muri situation abantu baza kukubaza ati mbega bimeze gute, ntugire icyo ubishura, aho umuvinyu wakamye. Mu kazi ibintu bishobora kumera nabi, ukaraba mbega nokora iki kugira nsove, nturonke inyishu, aho nta muvinyu ufise. Haba mu rugo, haba mu bana, ukabona ati ibintu biriko bigenda nabi, mbega nokora iki kugira nshobore gusova, ntibikunda kuko nta muvinyu. Abana canke ikindi kintu, mbese n'abandi badukikuje aho hanze bakabona tugenda, bazi ko turabakizwa, mugabo bakabona nta kigenda, bakaza bakatubaza ati mbega none ya Mana yawe bimeze gute, ko atacirakora, ko itaragutabara, aho nawe nturonke inyishu. No kuvuga nta muvinyu ufise, nta shimwe ryuzuye rihari, umuvinyu warakamye. Umwana akakubaza ati papa mbega ikintu ni gute na gute, nturonke inyishu ikwiriye, aho nta muvinyu uhari. Umuvinyu waheze, ntacyo ufise usubiza. Mugenza we ku kazi yakubaza ukabura icyo usubiza, mu rugo umutware yakubaza ukabura icyo usubiza, mu muryango bakakubaza ati mbega wewe ko bimeze gutya na gutya, nta kintu Imana irakora, nta Imana irakwereka, mbega ko atacu twereka, ko atacu tubona. Ya Mana uguma uvuga, ya Mana uguma wiratira, mbega ko atakintu tubona mu bigaragara. Ntugire icyo wishura, aho umuvinyu waheze, nta muvinyu uhari, nta yindi shimwe rihari, ntaco tumunezerwe. Ivyo ni ibihe twaciyemo, ivyo ni ibihe twabayemo. Mbese bishobora kuba ari n'ibihe uriko uracamwo. Aha munsi y'izuba nta gitangaje kirimo, vyose birashoboka. Mu gihe ubamwo ataco ufise uvuga, mu gihe ubamwo ataco ufise ukora, kandi ufise ico, kandi mu vyiyumviro canke mu bindi ubona ko ukora ikintu, mugabo kubera uko kuntu nta muvinyu, ntaco ufise wishura, ntaco ufise ukora, ntaco ufise wotanga. No kuvuga vino yaheze. Mu yindi mvugo, nosorema kubura nico wokora, nta n'umunezero ufise. Umunezero ni ahanye ngo ni vino yatuma abantu banezererwa. Mugabo kwebe mu gihe wasanga uri muri ico kibazo ugasanga nagahinda, umunezero wuzuye ntawe, bisigura ngo nta vino yuzuye, nta munezero uhari, nta munezero ushitse. Zaburi 137 irambwira ngo bari bicaye ku nzuzi z'i Babuloni, ngo bariko bararira, ngo mbese barira bariko baribuka ivye Siyoni, ngo bamanitse n'inanga. Bisigura ngo bari ku nzuzi z'i Babuloni. Ku nzuzi mu bisanzwe ni nko kuri plage, n'ahantu heza womenga nawe utegereje kugira umunezero ushitse. Mugabo aho hantu hari ni hari mu kibanza cabo. Bari Babuloni mu bunyagano, bari Babuloni canke bari muri situation d'esclavagisme, bari muri situation umuntu ari dependant. Nukuvuga wotegereje kunezerwa, mugabo kubera agakengegwe kari kuri wewe ntibikunda. Ni Babuloni, ntacu ushobora gukora ngo gikunde kubera uri Babuloni. Ubutaka ntiburi buguhire, uri Babuloni. Nukuvuga n'ikirere nikikumva kuko uri dans une terre étrangère, uri Babuloni, aho nta munezero uhari. Ngo ico bakora bararira,
barizwa niki bakibuka ivy'Isiyoni. Isiyoni ngo ni ku mugwa wera w'Imana. Isiyoni niho Imana yahereye amasezerano abana bayo. Isiyoni niho Imana yagenderera abantu bakumva baraguwe neza, ikabagenderera bakumva bari muri security. Hagera ikibazo bakagenda Isiyoni, maze Imana igakemura ico kibazo. Rero ngo bibuka ivyo Imana yababwira Isiyoni, bakabona situation barimo ngo bakarira. Bisigura ngo nta vino yari kirimo, nta munezero wari uhari. Vyavuga ngo bamanitse inanga no gucuraranga, no kuvuga, no kuririmba, no gutazira. Mugabo kubera iyo situation bisanze bitagikunda, bisanze bidashoboka. Nako gakengegwe twarina, nako gakengegwe twaciyemo. N'ivyo bihe vy'i Babuloni, aho ukora ikintu nikikumve, mbere sinkinakumvire, ngo nta munezero. Bakamanika inanga ngo abatwazi tuno kabira ati mbega nimwo turimbira turirimbo twi Yerusalemu, mbega nimwo bituririmbira, mbega nimwo tubwira ivy'Imana yababwiye, mbega nimwo tubwira amasezerano, mbega nimwo vuga bimwe mahora mwishimira ngo ni Imana ikomeye, ngo ni Imana ihambaye, ngo yobatabara, ngo ikabakura mu minwe y'abansi. Bakavuga ati ntibikunda, bivanye n'ikibanza turimo, bivanye na situation turimo, bivanye na eta y'umutima wacu, bivanye n'ukuntu dufise intuntu, bivanye nuko nawe urabizi. Ntibikunda ko tworirimba, ntibikunda ko twotanga umunezero, ntibikunda ko twokwivuga vya bindi Imana yatubwira, kuko murabishije amaso sivyo bidusa. Ngo bagaca baceceka, abacitse intege bakamanika inanga. Mugabo nje kukubwira nti suko bigiye kurangira, suko bigiye guhera, suko bigiye kurangira, suko bigiye guhera. Kuko Imana yacu niyo kwizigirwa, kuko Imana yacu ni Imana ihindura amateka, kuko Imana yacu ni Imana ihindura ibihe, kuko Imana yacu ni Imana irema igakura umugogo ikamuduza hejuru, yafata ukomeye ngo ikamushira hasi. Ni Imana ihindura amateka. Hari ijambo nkunda cyane ngo nabonye ngo abaganwa bicaye ku mafarasi ngo bakayavako, ngo muga ngo mbona ngo banyarucari ngo nibo bariko baraduga ku mafarasi. Niki gihe cy'ukwicuma, niki gihe cyo gutembagariza agakenge, niki gihe mu buryo budasanzwe aho ugiye kubona kugira neza kw'Imana uburyo utari bwakubona. Rero twari mu bihe aho atamuvinyi wari uhari, atacu ufise uvuga. Baravuze ngo bush be, funga kinywa yako. Ikibazo kikubira ati funga, nivyo betwari duciyemo. Mugabe ijambo ry'Imana ndarikunda, ngo nje gutembagaza agakengegwe kose, agakengegwe kose. Bisigura nta na kimwe gisubira, kandi nta rindi cuma, nta n'agasigarira kaza gusigara muri ivyo bihe vyawe. Imana ihabwe icubahiro, Imana ishimwe cyane. N'ivyo bihe duciye mu bihe aho atamuvinyu wari uhari, aho atamuvinyu ibintu vyari bimeze nabi. Usome ku murongo wa 5. Abwira abakozi ati ico ababwira cyose mugikore, ico ababwira cyose mugikore. Ku murongo w'indwi Yesu arababwira ati nimwuzuze izo ntango amazi, buzuza kugeza kumbika. Imana ihabwe icubahiro, Imana ishigwe hejuru. Mu bihe vyo gutembagarizwa agakengegwe, kugira bikunde, kugira bishike, ntibivana n'inkomezi zawe, ntibizovana n'ubwenge bwawe, bihagaze mu kumvira no kwizera. Hatabaye ukumvira no kwizera, ivyawe ntibihava. Ivyasa no kumenga biriko birakurusha ntibizohava. Maria arababwira ati ico ababwira cyose mugikore, ico ababwira cyose mugikore. Iki gihe Imana iriko iratubwira, iki gihe abakozi b'Imana bariko baratubwira, ico akubwira cyose ugikore. Yesu arababwira ati nimwuzuze izi ntango amazi. Ndashima Imana kuri uyu mutima w'abasuku, ngo barazuza kugeza kumbiga, bakajaza sawa sawa. Nukuvuga nta kintu bakoze igice, byose barabikoze neza birakwira. Munyumve neza, ico Imana ikubwira ntukore avec réserve, gikore neza cyose ugikwize, gikore neza ugikwize. Ngo baruzuza izo ntango neza cyane. Hama ngo arababwira ngo nimudahe mushire umuteretsi mukuru. Bari babuze umuvinyu,
arabira ati nimudahe rero nabahaye amazi niyo mwashize mu ntango mwariko muratanga umuvinyu, mbese ubu rero ayo mazi genda muyavome nimuyakure muri iyo ntango muyashire umuteretsi mukuru. Hariho igihe kumvira canke kwizera bidusaba kwigira zeze. We wasutse amazi mu mubindi, uzi yuko mwariko mutanga umuvinyu canke uri umuserveri uri oblige kujya gutanga umuvinyu, mugabo uzi yuko washizemo amazi hama ngo yora ayo mazi yenu yashire umukuru wa komite. Bisaba kumvira, bisaba no kuobeyisa, bisaba kwizera, bisaba ibindi bisazi tudashobora kuntu twobisigura. Kumvira no kwizera. Uhoraho abwira Yosuwa bagira baje gufata Yeriko, ati fata ufate abaherezi indwi ubahe inzamba, ati fata abandi baherezi bikorera isanduku y'isezerano, uca ufata abasirikare bamwe baje imbere abandi baje inyuma, hama muzunguruke Yeriko inshuro 6. Muzunguruke Yeriko inshuro 6. Ivyo urabikora nkuko Uhoraho yabibwiye Yosuwa. Hama ngo ku nshuro y'indwi muze murenzeko, muze mufate n'abanyagihugu bose abo muri kumwe, abasigaye bagomba binjira i Kanani bose muze muzanane muri yo turi girindwi, nayone muze muyizunguruke. Ikizokoreka muzovuza inzamba nkuko vyari bisanzwe biri. Mugabo muri ugo rugendo muri izo turu indwi mugira mukore, ntihagire n'umuntu numwe azukura ku muntu. Muze muceceke munume, ntihagire n'ijwi na rimwe nzokumva. Imana ihabwe icubahiro. Aha bisigura ngo Imana yaregire irabe aba bantu igira yinze mu masezerano, kuko abapfiriye mu bugaragwa murazi ko benshi canke bose bapfuye kubera kwidoga, gupfa kuvuga ibintu bitabereye. Rero Yosuwa arababwira ati ntimuze mukure ku muntu, arabira ati ubwo bwenge bwanyu n'amastrategie yanyu, kuko murazi ko hageze ko tuja ku rugamba dushira abasirikare imbere bakagwana. Mugabo uru rugamba tugira tugwane sugo mubiri, mugabo ko tugira tugwane n'ugwo impebe. Rero shira ubwo bwenge, shira amastrategie doge muyashire hasi, mwebwe mumva ico ndababwira mu gikore gusa, munyumvire gusa, hama mwirabire ukuntu Imana ikora ibitangaza. Ngo barumvira, barazunguruka ata numwe ariko arakura ku muntu. Ico uhora kubwira cose ugikore, ico uhora kubwira cose shira ivyiyumviro vyawe ushire hasi, mugabo ukore ico Imana ikubwira. Yehoshafati twahasomye hagera aho ategwa n'abami 3, ngo bamuteye arabura uko agira, ngo acagenda mu ngoro y'Imana baja gusenga, ngo n'abayuda n'abanyisirayeli bose. Hama ngo harageraho ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo nimugatinye, ngo urugamba sugwanyu ngo nije ngira nigwanire. Yehoshafati ngo aja inama n'abanyagihugu bose, ngo barumvikana. No yindi mvugo Yehoshafati n'abanyagihugu bagize l'unité. Ninga kujya kwa Yosuwa mugihe bariko barazunguruka, ata uri karavuga, ata yindi mvugo, ata undi mwidodombo, byasigura yuko bagize inama. No kuvuga yari umuntu. Hama hari ijambo rinjohera cyane riri mu Bikorinto bambere igice cya 2 umurongo w'9. Handitswe ngo niko nyene naho ne handitswe ngo handitswe ngo ivyo amaso atarabona, ivyo amatwi atarumva, ibitaraja mu mutima w'umwana w'umuntu, ngo ivyo nivyo Imana yabikiye abayubaha, ivyo nivyo Imana yabikiye abayikunda. None sigurira neza ukuntu ufata amazi yonyene agahinduka umuvinyu ubwo nyene. Processes zose zo gukanya inzabibu n'ibiki ivyo ntivyahabaye, kuko n'umwami wawe ashoboye vyose, akora igitangaza kirenze cyane. Mu gukora umuvinyu n'ibintu vyo fata nk'amezi 3 mbere bikanarenga. Yesu rero abira tigenda mudahe, nsigurira neza ukuntu wobwira abantu basugerejwe n'ingabo abami 3 bagasubiranamo hagati yabo ngo bagende uko nyene bariko bararirimba. Nsigurira nyene ukuntu wobwira Yeriko. Ngira ngaruke kuri Yeriko. Bibiliya tubwira ngo Yeriko mu gifaransa niho ndayumva neza ngo Jericho était fermé et barricadé. Nukuvuga cyari gisagara cugaye ata muntu numwe ashobora kwinjira, cyari gisagara kirimo ingabo zikomeye, n'umwami waho yari umwami adasanzwe. Aho hari Yeriko, kandi Yeriko mwibuke ko ariho hava abanaki. Iyo bavuga umunaki muri kino gihe nta munaki ngira ni nk'umwe kwijana.
ngo aho hava abanaki, ni ukuvuga bari abasirikare b'ibigatanya bimwe vyaruta Goliyati. Rero munsigurire ico gisagara cugarije, ico gisagara ata muntu reja nk'umusirikare ariyo, mugabo ico gisagara Imana ikababwira ati zunguruka mucecetse gusa. Ngivyo rero ivy'Imana yabikiye abayubaha, ngivyo rero ivy'Imana yabikiye abayiteze, ngivyo ibitaraja mu mutwe w'umwana w'umuntu. Mu ma strategie yose twopanga canke mu bintu twaravye ukarondeza kwisi hirya no hino, nta ushobora gusanga ibintu nk'ivyo. Nivyo rero ibitaraja mu mutwe w'umwana w'umuntu, ibitaraja mu mutima wiwe. Ce sont des œuvres extra hors pensée, aho umuntu worondeza n'ubwenge bwawe gacu usanga uraturubuye. Ivyo rero nivyo Imana yabikiye abayubaha, na cane cane abariko barayumvira, na cane cane abigiye gutembagariza agakengego. Imana ihabwa icubahiro, Imana ishimwe cyane. Nuko rero ngo ivyo bisagara byose baravyegukira, kubera iki? Imana ibakoreye ibintu bidasanzwe. Imana ihabwa icubahiro. Naje kukubwira nti umvira gusa, uko vyatanguye siko bigiye kurangira. Izera gusa, uko vyatanguye siko bigiye kurangira. Umvira icyo umwami ariko arakubwira, shira mu ngiro icyo akubwira cyose, ugikore utagabanije na gato, ugikore wuzuze neza, hama wirabire akumiza Imana igira gukorera. Imana ihabwa icubahiro, Imana ishigwe hejuru. Nuko nyene Imana igira ikora ibihambaye. Imana ifise des stratégies extra l'homme. Labani barasinya kontra na Yakobo, bati jewe burya harageze ko nsubira iwacu, mugabo sinosubira iminwe misa, sinosubira inyuma imbokoboko. Reka dusezerane, hama ndagukorere jewe nzogira nanje ico ntwara. Barabisezerana, kontra irabasinye neza cyane. Mugabo Labani kubera ubuwe gitobwe canke ububi bwiwe, aca afata ivyo basezeranye, nukuvuga afata umukuku wa Yakobo ngo acara utwara, ngo mwiryo joro nyene ngo arawutora, ngo acareza abahungu biwe ngo bagenda kuragira hano bogenda iminsi 3. Haleluya, haleluya. Nta wizeye Imana kogwa n'isoni, nta numwe. Ngo Imana iciraraba ati uyu Labani ariko arahindura amasezerano, kandi kera ijambo ryari ijambo, isezerano ryari isezerano. Aca avuga ati Yakobo we, reka ndaguhe strategy. Fata inkoni izi nizi, genda uzicape ko utubara amagagwe, hama uzitware aho impene ziza kunywera amazi, ngo maze nizaza kunywa amazi, ngo hama ngo zica zirinda, hama zime, ngo nizamara kwima ngo izizovuka ari za zindi ziwawe. Uwo ni Mungu anakupatia strategy, akubwira ati gira gutya. Bagomba kukunyaga urukomba amazi, bagomba kukwirukana ugenda atacu ufise, bagomba kugusohora ugenda umaramara, bagomba kubira ati we burya waradukoreye kontra iraheze, sohoka ugenda. Mugabo ko wumviye, ko wabaye umwizigirwa, ko wakoreye Imana, Imana nayo iratanga strategy. Mbese Imana ni nayo iriko irikorera. Munsigurire neza ukuntu bisanzwe hageze mu bintu byo kuvyara. Jewe ndirabura, nkaba mfise umudamu yirabura, tuvyara umwana yirabura. Nimba nari umuzungu, umugore akaba umuzungu, tuvyara umuzungu. Nukuvuga izo mpene zozo hariho izari zifise ngo amabara, hariho izirabura. Rero izo zirabura Labani arazitwara, n'amasuguru yoza kwimya ishashi. Hama Imana ngo biciye muri utwo duti, mu bisanzwe hari hasigaye izindi zidafise ayo mabara, hari hasigaye izindi zitirabura. Rero muri ubwo buryo Imana icigira aga strategy muri ADN ya zamene, icishiramo ya mabara ya yandi Labani yari yasezeranye ko bizoba umwandu wa Yakobo, icirashiramo, maze ngo zivyaye, ngo zivyara ngo izifise amabara, ngo zivyara izirabura, mbese ngo zivyara nizikomeye. Uwo ni rero wabaye umugabane wa Yakobo. Imana iriko iratanga strategy, Imana iriko irikorera. Rero wumvire gusa, ica kubwira cyose ugikora. Kuko Yakobo iyo agomba mu cyo kuyumvira ati mbega none jewe ko naragiye, ko nzi neza yuko hategezwa kuvuka iyo sa niyo ngomba canke iyo muri contrat je twasinyiraniye yategeza kwimishwa n'iyindi ifise amabara nk'iyo, ivyo arabireka, aravuga ati jewe reka numvire. Arakora, hama Imana iramushumbusha.
Labani agarutse azanye ya mikuku ya Yakobo, mu isanzu yaragiye kumuragirira, kandi uko kuja kumuragirira yaragira ngo aramwivye, kumba agiye kumubikira, hama ivyitwa ko asigaje ko ari ivyiwe, ivyo Imana ikirabimukomorera Yakobo. Nukuvuga Yakobo Imana yacimuha dommage et intérêt. Dommage et intérêt. Ivyo ndabivuga nisunzi iki? Yakobo ngo yarakoze, ngo Yakobo ngo ahindura salere yiwe incuro 10. Mu Bibiliya irambwira ngo il a changé 10 fois mon salaire. Aho yari kabibwira abagore biwe, gushika abagore babe ati twigire data, nta bucuti tubona kidufitiye. Rero Imana mu gukora ikibwira Labani ngo twarizo, yibwira ngo namayeri yiwe, hama mu bisigaye Imana ikirabihindukiza vyose bicaye bivya Yakobo. Labani agarutse asanga havutse zifise ibibaba plito, hama umukuku wose ucuba wa Yakobo. Nico Imana igiri gukorera. Imana igiri gushumbusha, Imana igiri gukure muri ako gahinda. Uko vyatanguye siko bizohera. Rakera avyara ngo avyara Yosefu, acavuga ngo Imana ngo iranteturuye, Imana irankuye kwa gakengegwe, Imana irankuye kwa gasuzuguriro. Ngo ico gihe ngo Yosefu avuse, Yakobo aca yumva ati harageze ko nsubira iwacu. Nkuko natwe tuvuga kino gihe uku kwezi kw'icumi harageze ko twegukira imigabane yacu, harageze natwe ko twinjira mu masezerano yacu. Imana ihabwa icubahiro. Rero naje kukubwira nti uko vyatanguye siko bizosozera. Mbega bizosozegwa gute? Bizohera gute? Bizohera neza, bizohera hari ishimwe, bizohera hari umunezero, bizohera hari impundu idasanzwe. Abagomba kumanika inanga, abagomba kuguma mu gakengegwe, abagomba kuja mu bindi bitameze neza, n'igihe c'uko ibintu bisubira kandi kumera neza. Ku murongo w'icumi haravuga ngo, aramubwira ati umuntu wese ahora abanza gutereka umuvinyu uryoshe. Umuntu wese ahora abanza gutereka umuvinyu uryoshe, ngo maze bahimba akabaha uwutaryoshe. Munyumvire, umuntu abanza gutereka uwuryoshe, ngo maze bahimba akabaha uwutaryoshe. Mu yindi mvugo, aha mwisaho hanze, aha mwisaho hanze, canke mu bundi buzima andehoro y'Imana, hari ivyitwa ko ari umunezero. Nama strategy umugwanizi agomba gukoresha canke ahora akoresha, azana kwanza ibintu abizana nko kumenga n'umunezero. Ngo umuntu wese ngo atangura azana umuvinyu uryoshe, umuntu wese atangura azana akunezereza, akuryosha ryosha. Nuwo gomba yuko mwokora canke nuwo gomba yuko mwogira ibintu kanaka, nuwo gomba yuko yogomba novuga ati kukugira nabi, atangura kuryosha ryosha, azana imvugo nziza, ngo atangura azana umuvinyu uryoshe. Ngo ariko wamara guhimba ngo akazana ubishe. Mu yindi biravuga ivuga ngo yamara kuboregwa, no kuvuga nta bwenge agifise. Ndashobora rero kumukontrola, ndashobora rero kugira ico nshaka, reka ndamuha ibibishe. Uko niko Satani yakora, kandi ni nako akora ku muntu ataratahura neza. Atangura azana ibiryoshe. Reka mve kuri Satani. Nawe watanguye utanga ibiryoshe, peut-être igihe kanaka, mugabo haragera igihe birakama. Ntihandi avuga ngo nta muvinyu, nta kikihari, ntibigishoboka. Uko narindi siko nkimeze, uko vyari bimeze siko bikiri. Hama hagera igihe ngo batanga ngo ibirura ngo ibibishe. Ndashima Imana kutatanze ibibishe, ugacuza guhungira muri Yesu, aho wararokotse, aho warakize. Kutabandanije utanga ibibishe muri situation aho wokoze nk'abandi bose bo hanze, canke aho wokoreshejwe nk'ivyo Satani karakoresha aho hanze. Ndashima Imana ko waciuhungira muri Yesu. Yesu rero amaze kuhashika, aho hogeze ko batanga ibibishe, ijambo rica rimbwira ngo ariko weho, bwira mugenza, ariko wewe uryoshe niwo wabitse gushitsa n'ubu. Uryoshe niwo wabitse gushitsa n'ubu. Mu mindi mvugo, vyatanguye birura, vyatanguye birimwo agahinda,
byatanguye birimo umubabaro, mugabo navuze nti ugiye gusozera mu yindi shusho, bigiye guhera ukundi kuntu. Naha rero nje kubwira nti nawe ugira utanga ibisosa, nawe ugiye gutanga ibiryoshe, nawe ugiye gutanga umunezero, nawe bagira baze babone, maze nawe wabwira uti erega ni ibisosa Imana yakoze. Nawe ugiye gusozera uri gutanga ishimwe. Uko vyari biri suko bizohera, uko vyatanguye suko bizohera. Bizohera uri gutanga umunezero, bizohera uri gutanga ishimwe, bizohera cyangwa uzosozera nawe ufise indirimbo. Imana ihabwa icubahiro, Imana ishigwe hejuru. Uyu rero kubera Imana hari ukuntu ikora ihishije abantu, ntiyamenye n'ivyabaye. Nawe ntuzomenya strategy z'Imana ukuntu ikora, ntuzomenya uburyo ibigenza. Kujya umuririmbyi yavuze ngo sinzi ukuntu bigenza, sinzi ukuntu bikora, icyo nzi nuko ngo iyo utegetse biraba, naho nyene bihagaze. Wewe uzobona Imana yabikoze, uzobona abantu baza kuraba, uzobona ibintu vyahindutse, hama nawe unezerwe, nawe uhereze ko n'abandi. Ntiyamenye ukuntu vyagenze, yumvise gusa babimwitirira, nkuko nawe bagira babikwitirira. Wewe wumvire gusa, hama Imana yikorere babikwitirire, bavuge bati burya ni kanaka yagiriwe neza, burya ni wowe uriko uratanga umunezero, burya ni wowe uriko uragira ku bintu nk'ibi, ni wowe uriko urashika kuri uru rugezo, ni wowe uriko urakora imikorwa nk'ibi, ni wewe. Kubera iki? Ni Imana yabikoze. Hama igaca ibikwitirira. Suko bigiye kurangira, bigiye kurangira utanga umunezero, bigiye kurangira utanga ishimwe. Haleluya, Imana ihabwa icubahiro. Rero ko bigiye kurangira neza, ko bigiye kurangira neza, duga gushinga intahe. Turi mu gihe cyo gushinga intahe. Ko bigiye kurangira utanga umunezero, duga gushinga intahe. Yehoshafati nabo bari kumwe bose, ngo Imana imaze kubakubitira abari baje kubatera bose, ngo baca bava mu kiyaya cy'Iberaka. Nje kubwira nti ntugume Iberaka, ntugumeyo. Iberaka bisigura n'ahantu vyakoretse, bisigura n'ahantu Imana yakubitiye bajya bacanke Imana yatemba agace kajya kenge, bisigura ni hahandi wabonye kugira neza kw'Imana, haba mu kazi, haba mu rugo, haba hehe, naho Iberaka. Ntugume Iberaka. Ngo ku munsi ugira kane rero ngo bari Iberaka, ngo barahashimira Uhoraho. Yego uzushima Imana muri ivyo bintu, uzushima Imana, mugabo dugiye Yerusalemu uze gushima, dugiye Yerusalemu uze gushinga intahe, dugiye Yerusalemu uze kuvuga ivy'Imana yakoze, dugiye Yerusalemu uze kwerekana, uze kuvuga ati Imana niwe wabikoze, wankuye kwa gakengegwe. Dugiye Yerusalemu, ntugume mu kiyaya c'Iberaka. Nuko ntibizokwama biruko, uko vyatangwe siko bizosozera, suko bigiye guhera. Bije guhera neza, bije guhera utanga umunezero, bije guhera utanga ishimwe, bije guhera ufise indirimbo, bije guhera nawe ufise ico wirata, bije guhera nawe ufise nawe. Imana ibagirire neza.